Data turabaramukije mu izina rya Yesu, muri kumwe na Irene Nahazoye kuri runo rubuga Shingira Intahe Imana Nzima. Uno munsi dusubiye gukorana, dusubiye guhurira hano kuri runo rubuga kugira ngo tuganire ku majambo twasangiye na bene data kandi n'amajambo y'ingirakamaro ajanye n'ivyo gusenga, ajanye no kwizera, mbega dusaba turizera, mbega dusaba iki. Reka turabe ibintu bitwemeza yuko Imana yishuye amasengesho yacu kandi yama iyakurikirana. Rero imbere yuko dutangura kino kiganiro, jewe nitwa Irene Nahazoye, akaba ari jewe novuga nti mpagarariye runo rubuga, ariko hariho n'inshuti nyinshi zimaze kugira bimwe bita ngo se faire abonner ou s'abonner, zishika ku zirenga amajana 3, ariko kandi hariho n'abandi bagendera urubuga batashitse kuri iyo ntambwe ariko barenze ico gitigiri c'amajana 3. Umva ni umuntu avyumvise, n'abantu benshi turi kumwe hano, turi ku nzira, turi ku rugendo ruja mw'ijuru. Reka rero dusenge imbere yuko dutangura ico arico cose. Mana uhoraho, Mana y'icubahiro, turagushimiye cane kuri aka kanya uduhaye kugira ngo dushike hano twongere tuganire n'ubwoko bw'Imana, tuvuge ku majambo watuganirije, ku majambo wadusigaranye, kugira ngo abe ariyo tuzogenderamwo, kuko intumbero yawe niyo kwegeranya abantu bose. Mana yo mw'ijuru, kandi wahaye uwo ari we wese ububasha bwo gucika umwana w'Imana. Twebwe rero twaravyemeye kuko twakiriye umwana wawe ari we umwami wacu Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wacu. None rero tuje imbere yawe dusaba ngo iki kiganiro kigirire akamaro benshi baza kucumviriza, abatari bwafata ingingo bayifate, bakurikire, boye gukurikira ubwije, ariko bakurikira Imana nzima yoyo bafitiye agakiza. None rero ndagushimiye, ndakweretse aba bene data baje ngaha, hariho abaje kangeze kugira ngo bumve ko hari ico byobafasha, canke abandi nabo bakaba bavuga ati reka n'ubundi ntaco nariko ndaraba, reka mbe ndakurikirana ibi biganiro numve ivyo bavuga. Abandi nabo bakavuga bati reka dusengane n'uwo mukozi w'Imana turabe ko kandi twiteze yuko Imana itwishura. Byose Imana irabikora, byose Imana nta kiyinanira, ni umushobora byose. None rero turagushimiye Mana, turagushimiye no kuri ibi bihugu byacu tuvamwo, mu bihugu byacu byatuvyaye. Mana turabisabiye ngo ubihezagire. Turi mu bihe vya nyuma Mana, turabizi, kandi ibintu bigoye ni vyinshi Mana, hari inkuru nyinshi, hari imitego myinshi. Ndakwinginze Mana ngo ubwoko bwawe ubwereke inzira kugira ngo ntizigwe muri iyo mitego, ariko bose bacungurwe nawe, batabagwe nawe. Ndagusavye ndakwizeye, ni mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Ndabaramukije rero ubwira, kandi ndamukije abari aha mu gihugu c'Ubudagi mba, abo dusangiye umugwi w'amasengesho bariyizi, hanyuma tukaramutsa n'abandi bari hirya no hino, baba mu gihugu iwacu, haba mu karere, nabo bama bifatanya natwe. Turamukije rero umuntu wese ahari ariko aratwumviriza, turagukunda, tukipfurije vyiza. Ego, uno munsi ngira ngo nawe ufise uri kuribaza ati mbega none uno munsi aza kutuganirira iki? Ngenda kuganirire ivyaranze ubucuti bw'abantu n'Imana mu bijanye n'amasengesho. Inkuru y'abantu turazi, twebwe twemera kandi ko abantu baremwe n'Imana, kandi ko gushika baremwe n'Imana, Adamu na Eva, hanyuma bavyara murabizi Abeli, Kayini na Seti, vyo vyarabandanije. Murazi inkuru za Nowa, murazi inkuru za Aburahamu, ivyo ntituza kubigarukako. Ego, hageze igihe Imana irarungika ubwoko, ubuza gutabara ubwoko bwayo, kuko abantu bari bararushe, bafise ibibazo vyinshi. Nibaza ko dushobora no kurondera iryo jambo tukanaribona,
ingene Imana ubwayo yabwiye ubwoko bwayo, yabwiye abantu ati nimureke guhagarika umutima, Imana yo nyine ubwayo izoza kubatabara. Biri muri Yesaya 35 akarongo ndibaza ka 4. Reka turabe, niho havuga ngo mubwire mubwire abahagaritse imitima mutirema ntaco mutinya, raba Imana yanyu izozanana n'uguhora, niko kwitura kw'Imana izoza ibakize. Ego ako kari akajambo gaciyemwo, ariko n'akajambo gakomeye kugira ngo mwumve Imana ubwayo yariziriye. Ego reka tugaruke mu nkuru tusobanukiwe cane, duhere kuri Aburahamu. Aburahamu yatowe Imana yaramuhamagaye ari mu birere vya hariya twovuga ni muri za Irake ubu. Imana imubwira ngo nize imwereke ahazogenda kugira ko yamutoranije kugira ngo itabare ubwoko bw'abantu. Aburahamu rero avuye muri ivyo birere yaraje ashika no mu karere ka Kanahani. Muribuka yuko Aburahamu yavyaye abana babiri, abo tuzi, ariko umwana w'isezerano yamenyekanye kandi ari nawe turi ku murongo wiwe, n'uwitwa Isaka. Isaka rero yavyaye abahungu babiri, Yakobo na Esawu. Yakobo, uruvyaro rwa Yakobo nirwo rwavuyemwo uwaruhiye aba umukiza wacu, waje kuba umukiza wacu. Uwo Yakobo yari yarafise abana abahungu 12, ngira ngo muravyibuka bamwe. Hanyuma muri abo 12 hariho umwe bagurishije, uwo bagurishije yitwa Yosefu. Yosefu rero yaje kuba muri Afrika mu gihugu ca Egiputa arico Misiri. Hanyuma bituma inzara iteye, bene nyina bari baramugurishije nabo bamusangaho, mbere na se amusangaho. Yarabaye umutoni, araba umukuru, ntanasinze ibintu byinshi, araba umutware akomeye wo ku rwego rw'umushikiranganji wa mbere muri ico gihugu c'amahanga citwa Misiri, ariyo Egypte y'ubu. Hanyuma rero inyuma y'imyaka myinshi haje gutwara abandi banditsi, urundi rwaruka rutamenye ivyabaye kuri Yosefu. Hanyuma bagira baja noneho ku bwoko bw'abakomoka kuri Yakobo canke kuri Yosefu, kuri Yakobo na Yosefu. Hanyuma bagize baja, ubuja burabarenza bose, ariko vyari vyarahanuwe yuko ubwoko bwa Yakobo buzomara imyaka 135 mu gihugu c'amahanga. Noneho rero Imana ifata ingingo yo kubarokora, itora umuntu muzi mwese yamenyekanye yitwa Mose rero niwe yasubije ubwoko bw'Abisirayeli mu gihugu c'isezerano, ariko nk'uko tubizi ntibashitseyo, we ntiyashitseyo, ariko niwe yatanguye urwo rugendo. Imana imukoresha ibitangaza vyinshi, hariho ibitangaza 10 canke ivyago 10 vyashikiye umwami yatwara Isirayeli Misiri muri ico gihe yanse kubarekura. Hanyuma mu nyuma Imana yarabajabukije rero ikiyaga gitukura. Ico kiyaga gitukura rwari uruzi runini rutashobora, ikiyaga ata muntu ashobora kwitambuka, ariko Imana yabwiye Mose ngo rambura inkoni yawe ubwoko bwanje bujabuke. Hanyuma niko vyagenze, ubwoko bw'Abisirayeli burajabuka. Ariko intambara naho ntizari ziheze, ivyago ntivyari biheze. Bashitse imbere rero bageze aho bagenda baragira intambara, icari kibahagaze imbere cose Imana yabafashije kubikuraho. Reka dusome amajambo twasomye nejo ku mugoroba na bene data mu gitabo c'Ukuvayo. Igitabo c'Ukuvayo ni igitabo ca Mose kigira kabiri. Mose mukamenya ko yanditse ibitabo 5,
icya mbere kikitwa itanguriro, icya kabiri kitwa kuvayo. Hariho rero no guharura n'abalewi, hariho no gusubiramwo ivyagezwe. Ego, none rero reka tubandanye dusome aya majambo ari mu gitabo co kuvayo, umurongo akantu ka igice ca 17 ku murongo wa 8 gushika wa 13. Mose abarira Yosuwa ati dusobanurire abantu ubajane mugwanye abameleki, nanje ejo nzohagarara ku mpinga y'umusozi nitwaje ya nkoni y'Imana. Iyo nkoni y'Imana ngira ngo niba mukivyibuka ni ya nkoni yakubita amazi y'ikiyaga gitukura, hanyuma inzira ikaboneka. Tubandanye, Yosuwa agira nk'uko Mose yamubariye nyene, aja kurwanya abameleki. Abameleki bwari ubwoko bumwe mu moko yagiye arwanya Abisirayeli bariko basubira inyuma. Mose na Aroni na Huri baraduga baja ku mpinga y'uwo musozi, maze Mose iyo amanitse amaboko Abisirayeli baranesha, ngo ayamanure abameleki baranesha, maze amaboko ya Mose araruha, babira ibuye bararimutega aryicarako. Aroni na Huri bagumya amaboko yiwe, umwe ku ruhande rumwe uwundi ku rundi, amaboko yiwe araguma gushitsa izuba rirenze. Yosuwa aririkisha inkota abantu bose b'abameleki. Muri iki gisomwa haramwo amajambo menshi umuntu yotahura canke yokwibaza ko vyinshi, ariko igikuru nagombye ko tuganira ko ahanini kwari kugira ngo umenye yuko Imana yari mw'ijuru yumviriza amasengesho. Icantangaje rero ngaha muri iki gice nuko havuzwe ngo amaboko ya Mose amanitse ngo baranesha abo bari kumwe Abisirayeli, ariko ngo amaramutse amanutse baraneshwa. Abameleki nibo baca banesha, ariko mu mpera n'imperuka Abaisirayeli bari bajanye na Mose ariwe Aroni na Huri, baramenye bati aya maboko ategerezwa kuguma hejuru ivyo arivyo vyose, ategerezwa kuguma hejuru ivyo arivyo vyose. Baca barayagumya rirarenga, kandi uwo musirikare ari ku rugamba aratsinda urugamba. Imana yishuye nde? Yishuye umusirikare ari ku rugamba canke yishuye uyu yariko arasenga? Vyaca kuri uwo asenga. Nawe uno munsi sindabizi iwawe kumbure hariho ibikenewe yuko ugumiza amaboko hejuru, ibikenewe yuko uguma usaba, kuko Imana irishura. Imana irishura, yarishuye Mose, Abisirayeli baratsinda. Ariko si ivyo gusa, mu bindi bice vya Bibiliya canke ivy'ijambo ry'Imana turasoma henshi. Muri Matayo turasoma ahantu handitse ngo, ni muri Matayo 7:8, havuga ngo musabe muzohabwa, murondere muzoronka, muramutse muzokugurirwa, kuko usaba wese ahabwa, urondera aronka, uramutsa yugururirwa. Rero iyo umuntu asenga arashobora kubwira Imana ati, Imana none si wowe wavuze ngo usaba araronka arahabwa? Ego, kandi tuko turavuga twavuze ngene umuntu asaba ategerezwa kumera, ariko navyo tuzobigirako, tuzobishikako kugira ngo navyo muvyumve. Egome, umwe mu ntumwa za Yesu yitwa Yakobo, niwe yigeze kwandika, murazi Yesu amaze kuduga mw'ijuru yuko igikorwa cakoretse hanini nuko intumwa zageze zikwira amahanga yose, zirondera kugira abantu bose b'isi yose
ubwoko bw'Imana, abakozi b'Imana. None rero kandi bagenda bafise umutwaro wo kubatiza abazokwizera bose. Muri ico gihe rero abantu barageragezwa mu buryo bwinshi bunyuranye, ku buryo rero basanga rimwe na rimwe hari ibintu novuga nti bibazigirije. Yakobo rero we bandika bari bafise nk'iyerekwa, yaranditse amajambo aravuga ati muri mwebwe nihaba hari ubabaye nasenge, namba hari uwunaniwe naririmba ishimwe, muri mwebwe naba hariho urwaye natume ko abashingantahe b'ishengero baze bamusengere, bamusige amavuta ya elayo mu izina ry'umwami wacu. Kandi ugusenga gufatanije no kwizera kuzokiza umurwayi, umwami azomuvyura, kandi asanzwe yarakoze ivyaha azobiharirwa. Ugusenga gufatanije no kwizera, reka nje ko ndabivuga nka paranteze canke nk'akantu kari mu tuzitizo. Ugusengera umuntu umusize amavuta ya elayo ni umugigwa wakozwe hariya mu Bisirayeli, kandi n'ubu uracagirwa. Ariko nk'uko tumaze kubibona muri ino minsi hajemwo uwundi mukenyuro w'ayo mavuta, kenshi bamwe batamenya ngo yavuye hehe, canke ugasanga hari abayakoresha bafise ibindi bintu inyuma y'imitwe yabo canke mu vyiyumviro vyabo, ugasanga mbere batituye ico umwami wacu Yesu yavuze yuko ugusenga gufatanije no kwizera niko kuzokiza umurwayi. Egome rero ntihagire ubugira ubwoba ngo amavuta avuye hariya muri Isirayeli canke amavuta ya elayo ntiyashikiriye. Oya, hariho Imana irafise ukuntu yishura, nico nagomba kubashikirako kugira ngo ntihagire umuntu yitiranya ibintu. Mwene data ashobora no kunyumva niwe yavuze ngo oya ntasize amavuta, arya amavuta ni yonyene. Oya, siko bimeze, kandi nawe ndifuza ko wovyumva. Pawulo yarandikiye n'abantu bava mu karere ka Filipi, nawe yababwiye ati mwame munezerwa mu mwami wacu iminsi yose. Ndabivuze ubugira kabiri, nimunezerwe. Ubugwaneza bwanyu bumenywe n'abantu bose, umwami wacu ari hafi. Ndashaka ko aya majambo nawe urashira ku mutima, ukashira ku muzirikanyi ko umwami wacu ari hafi. Ntimugire ico mwiganyira, ariko muri vyose ivyo mugomba bimenyeshwe Imana mu gusenga no mu kwinginga bifatanije no gukenguruka, maze amahoro y'Imana arutayo uko yomenywa n'umuntu wese azoshibamira imitima yanyu n'ivyiyumviro vyanyu muri Kristo Yesu. Haleluya. Aya majambo rero muyishimikije muzonezerwa, kuko n'amajambo y'ingirakamaro adushira mu rutonde rwo kumenya mbega ko mfise ibibazo, mbega ko mfise umutwaro, ndabigenze gute? Ndakwingingira muntu w'Imana nawe kugira ico uhagazeko. Senga, bikugoye senga, urushe canke iyo uremerewe nusenge. Reka mu kanya duca duririmba ku karirimbo kavuga neza kuri iryo jambo. Yesu abahezagire. Mu kanya kandi turongera dusenge kugira ngo aya majambo twumvise adukomeremo, atubemo. Reka tubandanye rero nkuko twari tubivuze, dufate rwa rurimbo rwa 49
ruvuga ku bijanye no gusenga. Mbega ni ryari twosenga? Mbega twokwitega iki? 49 haravuga ngo ugusenga, ugusenga kuramfasha ibihe vyose kunshikana kuri data akankiza mu bingoye kandi satani yanteye akansuku buryo bwose ibiheta ngabo kenshi ugusenga uramfasha wagusenga wagusenga amambaba yawajana anshikana urirata yiteze kumpumugisha wagusenga wagusenga amababa yawajana ivyo nsaba kuri data iteze kumpumugisha kwariwe nziga ku ubuntu sinzoreka kumusenga nzomukorera amaganya ntazokwanka kunduhura kandi igihe kizoshika mboni biri kure byose igihugu citereye hariwa mw'ijuru niho nzoca nterurirwa njanwe n'amarayika ndirimbano munezero n'ugusenga n'igukuru. Mana uhoraho turagushimiye cyane kuri kano kanya, turashimiye kuri iyi nyigisho duhaye, utweretse akarorero k'ingene watabaye ubwoko bw'Abisirayeli bari bazigirijwe n'abamaleki ariko baratsindwa ku bw'amasengesho. Watubwiye ko indwara zitsindwa ku bw'amasengesho, watubwiye ko ibibazo vyishurwa ku bw'amasengesho, kandi ni wowe ubidukorera, turabigushimiye rero. Ndaje ndakweretse Mana, muri bano turi kumwe hariho abifatanije natwe kandi bafise ibintu bibabakiye mu ngo zabo, ibintu bibabakiye mu bugingo bwabo, hariho n'abasavye ibi na biriya hirya no hino kandi vy'ingirakamaro vyobafasha no muri iki gikorwa co kugukorera. Mana ubagire neza, ubatabare, ubabe hafi mw'izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Tuboneyeho n'akaryo Mana ko gusabira ibihugu biri mu ntambara Mana, ngo
ubidohorere, ubitabare, mana abariko barakwambaza, mana babuze icepfo ca ruguru, ubagirire neza, ubagwanire, ubatsindanishirize kubw'izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Turagushima mana kuri aka kanya keza uduhaye, tuje imbere yawe mana muri ibi bihe by'iherezo, ico twifuza no kugira ngo tuzoshike, tuzobone mana, tuzokubone databuja. Turazi ko butari kure kuko twavyumvise ngo umwami ari hafi, turashaka kuzomusanganira natwe, kandi twifuza kuzohaba kandi kuzoba mu bazogomwa. None ndagusavye mana ngo wowe wigaba ibiganzo, habwe icubahiro kw'isi yose, kw'isi no mw'ijuru. Ndabigusavye ndakwizeye, ni mw'izina ry'umwami wacu Yesu Kristo savye. Mu mwari kumwe n'Irene Nahazwe, mwene so mu gakiza. Ukaba ushaka kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza wawe, akaryo n'aka ni keza, niwakire Yesu nk'umwami n'umukiza wawe muri buryo bukwatura. Mwami Yesu, ndaje imbere yawe, ndakiriye Yesu nk'umwami, ndakwakira nk'umwami n'umukiza wanje, nitandukanije n'ivya satani vyose, nitandukanije n'ivyaha, nditandukanije navyo kubiheba. None ndasabye mumbabarire, kuva ubu nifuza kuzogukurikira, nzogukurikira gushika ubugingo bwanje bwose. Ni mw'izina ry'umwami wacu Yesu Kristo ndabisabye. Rero ukaba umaze kuvuga iryo sengesho, uzogenda urondera umukozi w'Imana agufashe. Vyanse naho ukaba utamuronse canke uri hafi yacu, urashobora kuturondera aha hasi, uraza kubona inomero ya WhatsApp, niyo ngendo yoroshe kuronka, canke inimero ya email, ushobora kuduhamagara canke twakura, hanyuma tuzobana nawe muri uru rugendo. Aha turi sahacu, ejo hazoba hari ibindi, kandi twiteze umukiza ko ari hafi kandi kuri mukuza. Rero ndabipfurije umunsi mwiza, ndabagumbiriye aho muri hose. Karibu n'ubu mu kindi kiganiro bikurikira, muzokibona hanyuma ku rubuga. Mugire umunsi mwiza.